tubahaye ikaze mu kugurura ibinyegezwa by'igitabo ca Daniyeli hano kuri Hope Channel ariko ni kuri Nivyiza TV. Hano muri kino gice ca Daniyeli tuzokwiga buri gice turabira hamwe ibintu bitatu kuri buri gice ca Daniyeli. Tuzabira hamwe timega bitubwira ibijanye n'Imana, bijanye imico yayo, urukundo rwayo n'ubugiraneza bwayo. Ubugira kabiri tuzorabira hamwe timbega kino gice tubwira iki kuza buno munsi. Ido ikazodufasha gushikama mu kwizera hamwe no kugira ibyizigiro no guhangana nibe bidasanzwe isi yegereje. Tuzorabira hamwe timbega kino gice tubwira kubijanye n'ibihe bya nyuma. Iyo turatwiga igitabo ca Daniyeli turiko twiga igitabo ca Yesu ubwiwe atubwira inkuru. Muri Matayo 24 umurongo wa 15 tuhabona mu buryo bwihuse Yesu Kristo. Muri Matayo 24 ni igice kitubwira ibijanye n'ibizoba mu minsi yiherezo, ibijanye n'ibintu bizoba imbere uko Yesu agaruka, bitubwira ibijanye n'intambara ba antikristo, ibijanye n'ihindagurika rya kamere k'ibintu hamwe n'ibindi bitandukanye. Muri Matayo 24 umurongo wa 15 nuko muzobonera ca kizira c'ubuyobe bw'ubugesera gihagaze ahantu hera cavuzwe na Daniyeli yavugishwa n'Imana, usoma niyubare. Rero iyo duhagaze kuri Yesu, Daniyeli n'umuhanuzi, abantu benshi ntibizera igitabo ca Daniyeli bavuga ko canditswe mu kinjana ca kabiri imbere y'uko Yesu avuka, bakavuga ko bidashoboka ko umuntu yovuga ibintu bizoba kandi bitaraba akabivuga imbere y'uko ubwo buhanuzi bushika. Ariko mu by'ukuri igitabo ca Daniyeli canditswe mu kinjana ca gatandatu imbere y'uko Yesu avuka, kandi Yesu yavuze ngo Daniyeli n'umuhanuzi w'ukuri kandi ahambaye cyane. Rero Yesu yagiye kure cyane avuga ko igitabo ca Daniyeli ari cy'ukuri. Ntabwo uri wenyene mu cifuzo cyawe cyo kwifuza gusobanukirwa igitabo ca Daniyeli. Igitabo ca Daniyeli kiduha gutahura ubuhanuzi. Kubera iki twiga ubuhanuzi? Ubwa mbere, impamvu ya mbere tuba twiga ubuhanuzi budufasha gutahura ibigiye kuza muri kazoza, kandi kubwo ko twaze kwiga bidufasha kwitegurira ivyo bihe. Ubugira kabiri, ubuhanuzi budufasha kubaka ivyizigiro byacu mu Mana hamwe no kubaka ivyizigiro byacu muri bibiliya. Ntabwo uri wenyene mu cifuzo cawe cyo kwifuza kumenya igitabo ca Daniyeli. Ushobora kuja kure, nk'akarorero Christophe Columbus yari umunyeshuri adasanzwe w'igitabo ca Daniyeli. Igihe yari karondera kuvumbura Amerika ariko agenda yekeza mu Buhindi, asuye muri Matayo 24 umurongo wa 14, ijambo ry'Imana rivuga ngo ubutumwa bwiza bw'Ubwami buzovuga ku isi yose ngo biri cabona amahanga yose. Rero yumviye ati hamwe noronka inzira inganisha mu Buhindi birashobora kumfasha gutangura kubwiriza inkuru nziza y'agakiza ka Yesu bifise ishimikiro mu gitabo ca Daniyeli. Ibireza kuri ivyo, kuri Columbus turabona uwundi mugabo yitwa Isaac Newton, yari umunyabiharuro akaba n'umwigisha. Newton yariga cane igitabo ca Daniyeli akiga n'ubuhanuzi bwa Daniyeli. Ivyo byose byemeza ko Daniyeli yari umuhanuzi akomeye, kandi koko na Newton yaravyemeje. Uwundi ni Timothy Dwight, uwo yari umugabo atazwi cane ariko yari umukuru w'ikigo ca kaminuza mu gihe ciwe. Mu gihe ca revolution y'Ubufaransa, abanyeshuri benshi barahagurutse bashigikira ivyiyumviro by'ubucurabwenge muri ico gihe ca revolution y'Ubufaransa. Ariko Timothy Dwight yarahagurutse agira amahangano akomeye cane akoresheje bibiliya, arabagerageza kubumvisha, arabigisha afatiye ku mateka, araheza ashira ibitabo byiwe ku meza, atangura kubasobanurira ubuhanuzi bwa Daniyeli kabiri igice c'indwi igice c'umunani, arabigereranya n'amateka. Bivuye kuri ubwo buhanuzi bwa Daniyeli habaye ikangura ridasanzwe muri ico kigo ca kaminuza, kandi byari bihambaye cane kwiga ubuhanuzi bwa Daniyeli. Turebeye kuri Columbus, turebeye kuri Newton no kuri Timothy Dwight, bose barabwize. Iyo turebye mu gitabo ca Daniyeli igice ca nyuma, igice ca 12,
urashobora kwibaza ati none Pastor Mark kubera ko ushimye guhera mu gice cya 12 gihereza mbega bari umaze kwiga igitabo uhereye mu kwiga indunduro yacu ariko mu nkundire turabe gatonya mu ndundura kino gitabo ca Daniyeli muri Daniyeli 12 iyo turebye ku murongo wa 4 tuhabona ngo nuko rero Daniyeli gumiza amajambo muri ntibate umatanisha ishashari igitabo cabyo cyo muri ikimenyetso gushika icerezo niho rero cazosarangwa muri ico kandi ubwenge buzogwira none ni iki byanditswe bivuga kivuga ngo Daniyeli bumba igitabo ubumba igitabo ukibikira igihe cerezo iyo turavye igitabo ca Daniyeli tuvumbura ko intumbero y'igitabo ca Daniyeli ari ugutegurira abantu mu gihe cerezo mbere ko Yesu agaruka murongo w'icenda wo muri Daniyeli 12 murongo w'icenda havuga ngo Daniyeli niwigire uko amajambo arakabanga amatanijwe ishasha ririmo ikimenyetso gushitsa igihe cerezo muri Daniyeli 13 murongo wa 12 Daniyeli abwirwa ngo nuko niwigira urindira iherezo kuzoruhuka kandi uzohagarara mu mugabane wawe kuhereza iryo minsi yeruse muri Daniyeli 12 murongo wa 13 murongo w'icenda n'umurongo wa 2 tuhabona icubako kimwe c'ukungena igitabo ca Daniyeli kigomba kubumbwa gushika mu gihe c'iherezo rero minsi ya nyuma y'ino nkuru mu bihe bya nyuma bya kino gihe tuhabona icubako kidasanzwe ishusho idasanzwe y'amateka igitabo ca Daniyeli kivuga mu buryo bw'umwihariko ingingo z'ibyizigiro amasengesho ukwizera ishaka ukwihangana hamwe no gushira amanga igitabo ca Daniyeli kigabwemwo ibice bibiri igice ca mbere n'igice kivuga inkuru mu gihe igice ca nyuma kitubwira ubuhanuzi inkuru zitubwira ukugene mu gihe ubuhanuzi bitubwira ryari ubuhanuzi butubwira imico ibereye abantu biteguye gusanganira umwami ubuhanuzi buduha indangagihe y'ibikorwa bizoba iyo dusomye muri Daniyeli muri kino cubako cacu tukagenda igice ku gice murongo ku murongo tugiye gusoma muri Daniyeli igice ca mbere umurongo wa mbere hano rero mu buryo bw'umwihariko turahagarara ku izina Daniyeli tuno tudome duhereza Daniyeli n'utujambo tuvuga ijambo ngo Imana n'umucamanza Imana n'umucamanza wanje iyo rero nk'akarorero urabye isezerano rishasha uhasanga kino ciyumviro ca Mikayeli aho tubonera insiguro nyayo y'Imana iyo urebye Daniyeli Imana n'umucamanza wanje iyo ugiye mu butungane ariko sibyo ashaka kuvuga kubera ko abantu ntabwo twifuza gucirwa urubanza ntabwo tuvuga ko umucamanza ari mwiza ariko mu byiyumviro by'Abaheburayo umucamanza yari umuntu ahagarariye ubutungane n'ibintu by'ukuri rero Daniyeli yerekana mu buryo bw'umwihariko uburyo Imana ihagaze nk'urwanya ikibi kandi agahagarara ubutungane mu gihe c'intambara ihambaye kino gitabo ca Daniyeli gitangura kitwereka intangamarara y'intambara ihambaye iri hagati y'iciza n'ikibi mudukundire rero tugarukirize hano kugira ngo ntitutegure icigwa kirekire cyane ariko tuzobandanya twigana buno buhanuzi bw'igitabo ca Daniyeli twifashishije no muvuga butumwa mpuzamakungu Mark Finley nkuko twabwiye akaba ari umupasitori akaba kandi ari umwe mu bantu banini cyane mu ishengero mu ijanye no kwigisha neza ubuhanuzi bwa Daniyeli tubararikire kuzogumana natwe kuri no chaîne yanyu niyo VY'IBIHE TV aho tuzokwigira hamwe igice ku gice umurongo ku murongo
kino gitabo ca Daniyeli. Bavukanye n'abashiki bacu, reka Imana ibahezagire kandi bashoboze kubandanya murebera mwipica canke se mwishusho y'isi, twabone ibimenyetso bidasanzwe bitwereka ukugaruka kwa Kristo. Tuzirikana ko mu kwiga igitabo ca Daniyeli twa turiko twiga Kristo ubwiwe. Nuko rero Imana ibahezagire biciye mu izina rya Yesu. Dusenga Imana. Turagukengurukiye Data wa twese wo mwijuru, Imana idukunda, mu izina ry'Umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Urakoze bukanya twari tumaze turiko turabira hamwe igitabo ca Daniyeli. Turakuraritse ngo ubandanye ubana natwe no mu bindi vyigwa biri imbere yacu, bize biyobogwe nawe, uhezegera dukurikirana buri munsi, uhezegere n'ibikorwa byacu byose, ni mu izina ryawe Yesu Kristo tubisavyemo. Amen. Amen.